tugarutse hano kugira ngo tuganire gatoya ku bijyanye n'ubuhinduzi bw'amavideo mwabonye ya rya reresi ntozamakuru ririmo ibice mpererekanywa. Ireresi mwabonye mukumva amajambo mu Kirundi, ni jewe nyene ubwanje nashizemwo amajwi y'ikirundi. Ireresi ryasohowe n'abafaransa, no kuvuga riri mu majwi y'igifaransa. Amajwi y'igifaransa rero twarayahinduye tuyashira mu majwi y'ikirundi. Uruhererekane rwiswe Apocalypse. Ku bantu basoma Bibiliya barazi ko iryo jambo riri muri Bibiliya ubwayo. Nico gitabu ca nyuma kigize Bibiliya. Apocalypse ni igitabo canditswe n'intumwa ya Yezu yitwa Yohani. Ugero kuraba Bibiliya usanga yaranditswe mu ndimi z'intango, kitari Kirundi canke Icongereza canke Igifaransa. Ahubwo Bibiliya indimi zayo z'intango yanditswe mu Kigiriki, mu vyanditswe vya Gikirisu, mugabo mu isezerano bita irya kera naho yanditswe mu Giheburayo n'Igiharameya. Rero ku vyanditswe vy'Abakirisu, iryo jambo uca wumva ko iryo jambo ryakomotse ku ijambo ry'Ikigiriki, ni ukuvuga iyo Apocalypse. Ari nako urwo ruherekane rwajya amavideo rwitwa. Apocalypse mu Kigiriki ni Apocalypsis. Iryo jambo risobanura iki? Ni jambo risobanura gufukura, kwerekana ibintu umuntu atari asanzwe azi. Nico Apocalypse. Nico gituma kubera ko ari uguhishura muri Bibiliya, kenshi usanga mu Kirundi risha rihindurwa ngo ni vyahishuriwe Yohani. Ivyahishuriwe Yohani. Abandi nabo rimwe na rimwe basha bagerageza gupfunyapfunya bakivugira bati ni vyahishuwe. Rero iyo reresi bayise iryo jambo Apocalypse, kuvuga urwo ruhererekane rw'ayo masanamu ntohozamakuru ku bintu vyabaye mu ntambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri, abagizemwo uruhara, eka mbere n'ivyakurikiye inyuma y'iyo ntambara, vyose hamwe babitaziriye ko ari Apocalypse. None Apocalypse babitaziriye isobanura iki? Byo bari ivyo vyahishuriwe Yohani? Habe namba. Ahubwo ni kubera ibintu yanditse Yohani muri ico gitabo vyerekana ukuntu hazobaho intambara izotuma Imana irangiza ibintu bibi muri ino si, kandi iyo ntambara ikagenda nyene igize ibintu ihungabanije mu kibano c'abantu. Ivyo bintu vyabaye mu ntambara ya mbere y'isi yose, mu ya kabiri, no mu vyakurikiye inyuma yaho. Urwo ruherekane rwose rero baca barutazira ibimeze nka mwene iyo ntambara, no kuvuga intambara ica mu kibano igasiga ihungabanije ibintu vyari bihasanzwe, igahitana n'ubuzima bwa benshi. Rero kubera ko abantu b'ico gihe bisamburiye ko ikibano bari bafise, no kuvuga bagihinduye uko cari kiri, bagatuma abantu bisuka mu ntambara, abantu bagapfa. Mu guhindura iryo jambo ngo turishire mu Kirundi, ntabwo twakoresheje iryo jambo ngo ivyahishuwe, kuko ntaho vyari gusa bisana nuko bene gusohora isanamu bayise. Twebwe rero twashe dukoresha ijambo isangangurwa. Urwo ruherekane rwose mu Kirundi twarutaziriye isangangurwa. Ni isangangurwa kubera ko abantu b'ico gihe barisamburiye ko ikibano cabo, barisamburira ko ibintu bari barubatse, barisamburira ko imiduga bari barakoze, amadege n'ibindi bintu bitandukanye. Mugabo kandi nabo ubwabo barisambura kubera ko iyo ntambara yahitanye abantu benshi cyane. Abantu barapfuye, barayigwamwo, namwe mwagiye murabibona uko ibice vyagiye birakurikirana. Ibice rero navyo twabihaye amazina twisunze uko ayo majambo nyene y'igifaransa buri gice cyose cyitwa bisobanura. Nk'akarorero igice ca mbere ciswe la furie. La furie ni mu bisanzwe ni ishavu rirerire rishobora gutuma umuntu atiyumvira, agatangura gukora ibintu nka umengo n'umusazi. Rero ntitwayitaziriye ngo ishavu, oya, twaciye tuyita ngo ni ubusazi. Urumva ishavu abantu bagize ryabateye ubusazi butuma bisuka muri
iyo ntambara uca ubibona ingene abantu b'ico gihe abari bafise ububasha batwawe n'ubusazi vy'ukuri baca baja muri iyo ngwano. Igice kigira kabiri c'igihimba c'intambara ya mbere y'isi yose citwa igihimba kigira kabiri citwa la peur. La peur naryo ni ijambo abantu benshi usanga bazi mu gifaransa yuko risobanura ubwoba. Rero twaciye tuyita uko nyene mu kirundi ko ari ubwoba. Hanyuma igice kigira gatatu c'iyo reresi nyene isangangurwa intambara ya mbere y'isi yose, igice ca gatatu citwa mu gifaransa l'enfer. L'enfer. L'enfer naryo nyene n'irindi jambo rikoreshwa muri Bibiliya. Iryo jambo naryo rica risobanura mu vy'ukuri no kuzimu. Iyo rero umuntu mu kirundi canke imbere mu gifaransa avuze ati mbaye mu kuzimu, urumva ico iryo jambo riba risobanura ababayeho mu bintu bituma aba ari nko mu kaga gashobora gutuma no guhwera ahwera. Rero abantu b'ico gihe barabaye muri enfer, no kuvuga barabaye mu kuzimu kwatumye babona amabi y'intambara, amabi kiremwa muntu akorera mugenzi we mu biringo vy'intambara. L'enfer twashe duhindura mu kirundi tuvuga tuti no kuzimu. Igice kigira kane citwa la rage. La rage nasho ugiye kukiraba muri dictionnaire barashoboye kukubwira ko ari nk'ibisazi vy'imbwa. Mugabo rero ijambo vy'ukuri ryakoreshejwe muri urwo ruhererekane rw'isanamu ntohoza makuru risobanura iki vy'ukuri. La rage n'umuntu barashoboye kuvuga ati il a la rage. Bashatse kuvuga iki? Yuko yagwaye ibisazi vy'imbwa? Oya. Ahubwo ko afise ishavu rirerire, ishavu rishobora kuba ryatewe n'ibintu ariko aracamwo, ariko aranyinyana navyo. Rero niwibaze abantu bari bamaze muri iyo ntambara imyaka 4 ikurikirana. Urumva mu mwaka wa mbere bawise la furie, aribwo twise ubusazi igihe intambara itangura. Umwaka wa kabiri bari bamaze kuja muri iyo ntambara la peur, kubera ko bari bamaze kubona ingene intambara ariko irabamerera nabi, baragize ubwoba bw'ibiri mu ntambara. Yagatatu baravuga ati ni l'enfer kuko bariko barapfa, bariko barasanganira ukuzimu, amabombe ariko arahitana abantu benshi. Ubwa kane rero baragize ishavuro ry'umurengera kubera ibintu bagiye barabona biba mu ntambara igihe abantu bariko barahangana, amahanga ariko aguma arasana ibisasu. Rero la rage twaciye turihindura ko ari uburake, tuvuga kurakira ibintu biriko biraba canke kurakira mugenzi wawe canke kurakira ikindi kintu. Uburake, abantu baragize uburake bukomeye cyane kubera imyaka 4 yose bari bamaze bari ku rugamba, abandi nabo batari ku rugamba bariko barahura n'ingorane zishika igihe ibihugu vyatanye mu mitwe, kandi urumva bikaba ari ibihugu vyafashe akarere kose kakarandagata, ugasanga hose hari intambara, udafise naho uri buhungire, aho uri bwirukire uvuga uti reka mpungire aha. Rero igice ca nyuma kivuga yuko ciswe ngo ni la délivrance, no kuvuga abantu rero barabonye yuko bari bakeneye gutabarwa bagakugwa ko iyo ntambara irabahitanira ivyabo, yongera ibahitanira n'ababo, no gutabarwa canke mbere uranashaka ukubohorwa, ugukugwa mu mvuto z'ibintu warurimwo. Twashe tuyitazira rero ko ari ugutabarwa. Iyo jambo bakoresheje la délivrance turihindura mu kirundi ko ari ugutabarwa. Ireresi ntohoza makuru yaramaze gushika ku rubuga, twaramaze kuyibashiriraho kugira ngo mushobore kuraba ibintu biyigize. Iri mu kirundi, amajambo menshi azokoreshwa yose ari mu kirundi. Mugabo ikindi kintu twovuga nuko tuzogaruka rero ku bice vyose biyigize, tugende turaraba ivyigwa bitandukanye, twogenda turakura mu bintu vyagiye biraba kuri buri gice tugikuremo ivyigwa tuzogenda turaganira ko muri utu video tugufi, hanyuma mugende murashirako ama commentaire kugira ngo tubone ko muko muradukurikira, bere bizoduhe n'inguvu zo kubandanya kugira tuzobageze ko igice kigira kabiri c'urwo ruhererekane mu kirundi twise
isangangurwa. Turabe rero mu isangangurwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose ingene ibintu vyagenze. Ikintu twokwibutsa gatoya nuko ibijanye n'intambara ya mbere y'isi yose n'iya kabiri y'isi yose birigwa mu ishure. Nanje ubwanje naravyize igihe nariko ndiga amashure yisumbuye secondaire. Narize ibijanye n'izo ntambara, mbere biranankorako cane igihe nabona zino sanamu, ndavuga nti vyoba vyiza umuntu yicaye akazishira mu Kirundi, benshi bagashikirwa bagatahura ingene ivyo bintu vyagenze. Mbere nasanze mbere no mu ishure hariho ibintu bimwe bimwe zino sanamu zagarutseko usanga mu ishure batarabitubwiye ngo tuvyumve neza. Rero uriko urabiraba mu masanamu birashoboye kugufasha ukiha imero, ukiha umuzirikanyi w'ingene abo bantu bari babayeho, w'ingene izo ntambara zagenze, ukabona ingene ibisirikare vyagiye birahangana, ukabona ibintu bitandukanye vyagiye biraba muri ico kiringo, atari ivyo uvuga, itari byo gusa bavuga wumva n'amatwi utari bubibone. Muri izo sanamu rero urabibona. Rero tubandanya tubatumirira mugume mugenda kuraba zirya sanamu igihe tuzoba turagaruka ku vyigwa bizigize mu tundi tuvideo tugufi muzorushirize gutahura aho twavuze kuko mwaharavye n'icigwa twokuramwo, muce murushiriza guca mucumva kuko tuzi neza yuko muri abantu bakuze murashobora kuziraba mugatahura uko biravugwa, mbere namwe n'ivyo vyigwa ugasanga muranavyikuriyemwo. Mugabo natwe tuzogerageza kugira ngo tugende muri iyo mero nyene. Tubatumiriye iki? Tubatumiriye kuguma mudukurikirana kugira ngo ibiganiro dushirako mubirabe, ibiganiro dushirako mudutere intege kugira ngo tubandanye dukora n'ibindi. Hanyuma munatwereke ko mwahaciye, siko mutwereke ko mwahaciye, mugire bakora kuvuga ngo like, mutwereke ko mwakunze ikiganiro twabashiriye kuri ishene yacu ya I3 ireresi inkuru inyandiko. Tubandanya rero twiteze yuko benshi muzoguma mwaje kudukurikirana kugira ngo tubandanye guterera inkuru hamwe, kubandanya twimba mu bitabu, hanyuma tubandanye mbere tunabona amareresi yandi ntohoza amakuru ari mu Kirundi cacu ku buryo dushobora kumva neza ibiriko biraganirwako. Izindi sanamu zo mu mareresi ntohoza amakuru nazo nyene mu minsi iri imbere tuzozishirako kugira ngo mu nyuma naho nyene tuzozikoremwo mwe n'ivyo vyigwa nk'ivyo tuzokura muri zino za mbere. Rero mubandanye munezerwa mu vyanyu no mu banyu. Gwira.